Gambere kuva mu mwaka wa 2019 FC Barcelona igarutse muri kimwe cya kabiri kirangiza cya UEFA Champions League. Babigezeho nyuma yo gutsindwa n'ikipe ya Borussia Dortmund ibitego 3-1. Bisobanuye ko no mukino wa mbere batsinzwe kuva 2025 yatangira. Bamaze gukina imikino 24 bataratsindwa. Wa 25 Dortmund irabaruye. Indabyo zose reka tuzifate tuzishire ku Munya-Guinea Serhou Guirassy. Haciye Haaland, haciye Robert Lewandowski, ariko nta mukino umwe wa Borussia Dortmund yigeze atsinda ibitego 13 muri campaign imwe ya UEFA Champions League. Haaland na Robert Lewandowski buri umwe yatsinze ibitego 10-10. Hanyuma icyo bamenya nuko uyu musore mu mikino 14 amaze gutsinda ibitego 13, yatanze assist 5, uruhare rw'ibitego 18 mu mikino 14, n'ubu niwe top scorer wa UEFA Champions League. Aston Villa yo iguye ku muryango, ibuze igitego kimwe cyonyine wenda cyayifasha kujya muri extra time. Yatsinzwe ibitego bitari ngombwa, birangiye iyi equipe ya Aston Villa nayo isezerewe.